Breaking news mu mugwi wa Real Madrid uwo witwa General Don Jose Mario dos Santos Mourinho Felix yamaze kubagera mu mugwi wa Real Madrid ntibikiri ibanga. Inkuru ihariyo muri kano kanya nuko uwitwa Mourinho agiye kuba aza mu mugwi wa Real Madrid nkuko vyamaze kuba vyemezwa hagati y'ubwumvikane bwaje kuba hagati y'umugwi wa Real Madrid ndetse n'abahagarariye uwitwa Jose Felix Mourinho ndetse na Mourinho ku ruhande rw'iwe baza kuba bemeranya yuko no mugabo agiye kuba bamumenyereza wa Real Madrid. Vyitegezwe yuko rero uwitwa Mourinho agiye kubaza i Madrid nyuma y'urukino rugiye kuba ruhuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa Atletico Club do Bilbao, akaba ariho azosha ashika rero neza na neza mu gisagara ca Madrid kugira ngo ashobore kubasinya amasezerano n'uno mugwi wa Real Madrid. Mbega yoba ari inkuru nziza yo mu Real Madrid kuba isubiye kuronka uwitwa Dos Special One kugira ngo agaruke kuraba ko yokiza ibihe bibi no mugwi wa Los Blancos uri kuracamwo nyuma yo kumara imyaka igera kuri 2011 atahukana nyuma yiza y'uwitwa Dietan's Freak yabereye nk'indoto mbi mu gihugu ca Espagne. Mbega ni Jose Mourinho yoba agiye gukemura ibibazo biri mu Real Madrid no kurindira tukaraba iyo bigiye kuba biherera mu mugwi wa Real Madrid. Iyi ni inkuru ikiravugirwa ni y'uwitwa Felipe Enrique Moreira da Souza yamaze kuba ava mu mugwi wa Olympique Lyon ku munsi w'ejo nyuma yo kubaje kuba bakina urukino bakaza kuba batsindwa n'umugwi wa Rennes. Ubu tuvugana yamaze kuba ashika mu gihugu ca Espagne neza na neza i Madrid, aho yamaze kuba ashika ku kibuga c'imimenyerezo ca Valdebebas cy'uno mugwi wa Real Madrid, akaba aje kuba yitegurira igikombe c'isi ca 2026 giye kuba kibera mu gihugu ca Amerika, atumwe ko n'umugwi wa Brazil. Nukurindana tukaraba ivyo witwa Enrique Moreira da Souza ivyiwe n'umwaka uza n'uno mugwi wa Real Madrid. Mu mugwi wa FC Barcelona ni inkuru itari nziza iriko iravugwa n'ikinyamakuru Sport, kimwe mu binyamakuru gisanzwe kivugira umugwi wa FC Barcelona gitangaza yuko uwitwa Marcus Rashford ashobora kuzosiba igikombe c'isi cha 2026 nyuma yuko agiye kuba agira ikibazo c'imvune. Biravugwa yuko rero hari amakinga menshi yuko witwa Marcus Rashford ashaka kutazogaragara mu gikombe c'isi ari kumwe n'umugwi serukiragihugu w'Ubwongereza ariwe Three Lions. Iyi ni inkuru ikiravugwa mu mugwi wa FC Barcelona itari nziza nuko bitangazwe na kino kinyamakuru ca Mundo Deportivo kitangaza ko witwa Fermín López nawe nyene ashobora kutazokwitabira igikombe c'isi. Ni inkuru itari nziza ku ruhande rw'umugwi wa Barcelona, ariko ku ruhande rwabo sezo ariko barayirangiza, ariko ni inkuru itari nziza ku mugwi serukiragihugu wa Espagne hamwe vyoshika bagahomba uno musore ariwe Fermín López nyuma yuko ku munsi w'ejo aje kuba asubirizwa mu gice ca mbere c'urukino agize ikibazo c'imvune canke se agize ubabare ku kuguru kwiwe kuryo. Rero nukurinda tukaraba ibipimo bigiye kuba bikorwa bizotangwa no mugwi wa FC Barcelona yuko imvune yagizwe no Fermín López yoba ari imvune ikomeye canke ari imvune isanzwe, ariko nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru ca Mundo Deportivo kiravuga ko uwitwa Fermín López nawe nyene ashobora kuzosiba igikombe c'isi ari kumwe n'umugwi serukiragihugu wa Espagne. Turangiza muri ekipe ya FC Barcelona nyene uwitwa Deco ni umwe mu bakunzi cane w'umukinyi azwi ku izina rya Joao Pedro uno musatirizi numero 9 uno mugwi wa Chelsea do Blues n'umunyabrazil. Bivugwa yuko uno mukinyi ariwe Joao Pedro yifuza kuba ava mu mugwi wa Chelsea do Blues, ariko rero ikibazo ni kimwe, Chelsea ekipe ya Chelsea do Blues yo ngo ntirota irekura uno mukinyi wayo ariwe Joao Pedro nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru cha Diario AS, ariko kandi sico conyene n'ikinyamakuru The Athletic naco nyene gitangaza yuko uno mukinyi ariwe Joao Pedro ko umugwi wa Chelsea do Blues wamushize imbere cyane atari mu bakinyi basohoka canke se badandazwa muri no mugwi waba do Blues. Tubandaniriza mu mugwi wa Chelsea do Blues ni inkuru nziza cyane kuwitwa Xabi Alonso agiye kumenyereza na ekipe ya Chelsea do Blues, aho bavuga ko vyamaze no kuba birangira ibiganiro vyamaze kuba bihera bientôt. Uwitwa Xabi Alonso arashira ku mukono amasezerano y'imyaka 4 mu mugwi wa Chelsea. Xabi Alonso nyuma yo kwirukanwa n'umugwi wa Real Madrid mu kwezi kwa mbere avuye mu mugwi wa Leverkusen, ni Xabi Alonso atari bwasuye kubaronka ekipe, ariko ni Chelsea do Blues ibona ko uwitwa Xabi Alonso ashobora kwashikana kubikomeye. Nuko tukaraba ko
ibihe bibi uno mugwi wa Chelsea de Blues uriko uracamwe nawo nyene ubona ko wasubiye inyuma cane nubwo ufise abakinyi benshi kandi beza nuko yatwara kwitwa Xabi Alonso bari wagiye kuba arokora ino equipe y'aba de Blues ikinda kuri kino kibuga ca Stamford Bridge bamwe bafana babona ko bari mu bihe bitari vyiza bihe bitoroshe. Ni equipe ya Chelsea rero ngo yizeye kuzokorana neza n'uwitwa Xabi Alonso bizera yuko ariwe mugabo ashobora gukiza ino equipe afise n'imigambi myiza yo jana n'ababoss buno mugwi wa Chelsea do Blues. Tubandaniriza muri equipe ya Manchester United nyuma y'akazi keza kariko karakogwa n'uwitwa Michael Carrick. Equipe ya Manchester United cyangwa se uburongozi muri rusangi bwiweje nyuma yo kuzungurutsa amaso mu bamenyereza bose bashobora kuzosubira witwa Ruben Amorim. Bavuze ati nta kindi twokora ni ugutanga amasezerano ku witwa Michael Carrick nyuma yaho aronse intsinzi zigera kuri 11 muri Premier League kuva ashitse mu kwezi kwa mbere muri no mugwi wa Manchester United. Ni Michael Carrick rero yagiye kuba ahabwa amasezerano y'imyaka 2 amenyereza uno mugwi wa Manchester United. Dovuga ko arakazi keza kaje kuba gakugwa n'abantu bagabo bo mu mugwi wa Manchester United gwa amasezerano Carrick kuko numwe mu bagabo navyukuri yarakwiye amasezerano mu mugwi waba Red Devils. Tubandanya kandi muri Manchester United n'uwitwa Rasmus Hojlund baje ko batiza umugwi wa Napoli hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano. Uno mugwi rero nyuma yuko ukatishije itike kuzokina igikombe ca Ligue des Champions cyo mwaka uza wamaze kuba witegura kuba utanga imiliyoni zigera kuri 44 ku mugwi wa Manchester United kugira ngo ashobore kuba barekura uno musore w'umunya Denmark ariwe Rasmus Hojlund. Hariko ni miliyoni zigera kuri 6 zo kuba barashoboye kuba bamutizwa muri uno mwaka tuje kuba turangiza w'inkino wa 2025 ushira 2026. Vyumvikana yuko rero umugwi wa Napoli uzoha equipe ya Manchester United miliyoni zigera kuri 50 z'amanyaburaya kugira ngo ashobore bashobore kuba bagumana Rasmus Hojlund. Mu mugwi wa Paris Saint-Germain turangiza ku munsi wejo mu rukino chance muri derby yi Paris mu rukino rwari ko ruhuza umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi wa Paris FC n'uwitwa Ousmane Dembele Dembuzi yaje kuba asubirizwa mu kibuga ku minota 27 agize ikibazo c'imvune. Ariko rero nyuma y'urukino uwitwa Luis Enrique yaramenyesheje yuko uwitwa Ousmane Dembele yoba yagize akabazo gatonya gusa ku kuguru kwiwe, ariko kandi ati bizeye ko azogaragara mu rukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League ruzohuza umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi wa Arsenal. Rero no kurindira ico ibipimo vyo kwa muganga biza kuba bivuga ku witwa Ousmane Dembele Dembuzi.